bakunzi bahori Kanani TV bakunzi bijambo ry'Imana nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abampera umugisha umunezero kandi kongera kubana namwe kugira ngo dusangira no majambo y'Imana. Reka dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turongeye kugushimira kuko uri Imana bikwiriye, uri Imana yo gushimwa. Muri nimvye niwe yahishuriwe neza aravonzo kwama nkora ico wandemeye ngo kuguhimbaza no kugushima. Natwe Kristo hari imirimo waturemeye kandi ngo iyo mirimo ni myiza. Rero ino saha twinjiye mu iyo mirimo myiza yo gukora ico waduhamagariye, kugabura ijambo ryawe, gukora kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami mu izina rya Yesu Kristo. Rero turakwingize mpwemu wawe yera, reka bari waturongora kuko niwe mwigisha nyakuri. Yesu yaravuze ijambo rikomeye ngo mpwemu niwe azobigisha ngo abashitse kukumenya ivy'ukuri vyose n'ivyo kumenya ivy'icaha. Reka rero mpwemu wawe yera akorere muri twebwe, tube umubindi usukemwo amazi, tubituye usukemwo amazi kugira ngo imitima igadutse ibone kumva no majambo y'agakiza. Rero data wera turagushimiye. Reka rero naho rino jambo rizogera hose, imitima y'abantu rizogeramwo, Kristo mukunzi wacu mwiza uzobahe ko rihindura imitima yabo, rihindura ivyiyumviro vyabo, bakomeze inzira y'agakiza. Urakoze uragahezagirwa mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi turisanga mu gitabo c'abami ba mbere igice ni ca 21. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ivy'uruzabibu rwa Naboti. Kandi hari umuntu yitwa Naboti w'Yezeri, yari afise uruzabibu aho nyene Yezeri rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami wa Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati mpa urwo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga kuko ruri hafi y'urugo rwanje, nanje ndaguha urundi ruruta ubwo mu gishingo cago, canke niwagomba ndaguha amahera aruciye. Naboti yishura Ahabu ati nuhoraho ntakavyumve ko noguha ishamvu y'abasogokuruza. Nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Yezeri yamubariye, kuko yamubariye ati sinoguha ishamvu y'abasogokuruza. Nuko aragenda yiryamira ku kigwa, aroresha amaso hirya mu rusika, yanka gufungura. Maze umwamikazi we Yezebeli araza aramuhaza ati niki kikubabaje ukanka kurya? Aramwishura ati kimbabaje nuko nabariye Naboti w'Yezeri ntimpa urwo ruzabibu rwawe ndarugure, nticanke ndaguhe urundi mu gishingo cago, akambarira ko atampa uruzabibu rwiwe. Umwamikazi wiwe Yezebeli aramubaza ati none si wewe uganza igihugu c'Abisirayeli? Vyuka mufungure mushire umubabaro, jewe nzoguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Yezeri. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana twumvise uwo mugabo yitwa Naboti yari afise uruzabibu mu gihe c'umwami Ahabu. Umwami Ahabu ngo yatwara i Samariya n'igihe Isirayeli yari yamaze kugaburwamwo kabiri, nkuko Imana yari yaravuze ngo ubwami buzitandukanyemo kabiri, haba ubwami bwa Isirayeli n'ubwami bw'Abayuda. Rero umugabo Ahabu yari umwami w'i Samariya. Rero umugabo ngo umunsi umwe aragenda ariko aratembera abona uruzabibu. Umugabo yitwa Naboti aramubwira ngo Naboti mpugo ruzabibu rwawe. Naboti aravuga toya, uruzabibu rwanje ntago ndaguha, uru n'urwa basogokuruza, urusi ndaruguha niruvaho. Aramubwira ngo ndanagukabire ngo ngomba kwirimiramo imboga. Naboti aravuga toya ntibishoboka mwami, ndakubaha mwami, ariko hari ikintu ntoshobora gukora, sinshobora gutora uruzabibu rwa basogokuruza ngo ngende ndarutange, ntibikunda.
aravyanka. Ahabu ngo arataha, ataha yijiriwe, ataha ashavuye, ataha adatwenga, no gufungura hageze ntiyafungura. Umwamikazi wiwe aramubaza, Yezebeli, ni kubera ko udafungura, wabaye iki? Amwiganira ivyabaye, maze Yezebeli aramubaza ngo siwe utwara igihugu? Ni igiki kigutumye ushavura? Siwe utwara igihugu? Reka jewe nzoruguha. Uwo mugore n'umugore w'inshirukanya aravuga ngo nzoruguha. Umugore rero tubanaje dusoma mirongo yo hepfo haratubwira ingene no mugore yaciye yandika ngo ivyete agasaba ngo abantu bishirukanya kugira ngo bicishe Naboti. Abantu bishirukanya ati mundondera abantu bishirukanya babiri baze bamwagirize, baze bavuge yuko yatutse Imana, yuko yakoze amabi. Urumva bamuronderera ibintu vy'ivyagirije, bamurondera abantu bashirukanya. Icantangaje nuko bano bantu bashirukanya ngo baranagiye baranisonzesha, hama baraza baramwagiriza, Naboti baramwica arapfa. Ariko aranka kurekura, haleluya, uruzabibu rwa basekuruza. Wewe mwene data wakiriye iki? Ufise iki? Hari ijambo ryo mu byashiro Yohana rimbwira ngo wumire kuco wakiriye, ntihagire ukunyaga igitsibo cawe. Uragomba kumira kugakiza, haleluya. Hari uruzabibu twahawe. Yesu avuze ngo jewe ruzabibu, ame. Hari agakiza twahawe tutagomba kurekura, atakintu na kimwe coka dukurako. Umwami yaramugerageje aravuga ngo ewe Naboti, nzorugukabira, nzoguha urundi, nzoguha ururushije. Ikibabaje abantu bo muri kino gihe, turiko turakaba agakiza ibihera by'uno mubiri, turiko turakaba agakiza ibitagira ikimazi, turiko turakaba agakiza amafaranga, turiko turakaba agakiza amamodoka, turiko turata ubuntu kubw'ivyo kurya bihera tukongera tugasonza. Ariko Naboti aba umugabo w'intwari aravangura uruzabibu n'urwa basogokuruza, nta kintu na kimwe coshobora kuza mu gishingo cago. Oya ntacaho ruramprasa, oya ntivyokunda, mwami ntivyokunda. Umwami aramujijibura. Urumva ubwo butwari bw'uwo mugabo uragomba kuba intwari. Satani arondera amastrateji menshi, atera hirya no hino, aca mu vyoroheje no mu bikomeye. Hari nubwo ngo azayigize marayika w'umuco, niko ijambo ry'Imana ritubwira, akaza akakwereka ivyiza, ariko arondera ingene yinjira aronka agakiza. Ikimubabaje suko wojya, ikibabaje Satani suko wonwa, ikibabaje Satani suko wo mu mazu meza, ikibabaje Satani suko wo kurira indege, ikibabaje Satani n'agakiza wakiriye, n'agakiza ufise. Aragomba yuko ako gakiza, haleluya, utakageraho. Aragomba kukagutesha, akoresha strategy zose. Umwami ntiyari yikwije, yarabuze aho yorima imboga gantuze, yarabuze azirimye kure, yarabuze uwoja kuzisoroma ngo azizane. Umwami ko atarabuze ivyarya vyari vyuzuye babimuzanira. Murumva umwami yagomba gutesha Naboti ivyiwe vyabasekuruza, ariko Naboti akavyumirako. Haleluya. Umira kugakiza, umira kugakiza, umira kuco wahawe, umira kuco wahawe. Ariko no mugore Satani iradukubagura, abadayimoni baradukubagura. Aravuga ngo umviriza, nzokwereka ingene ururonka, nzokwereka ingene ururonka, nuvyuke nugereka kubabara mugabo wanje. Yezebeli yarishirukanya, yari umugore w'umubegito. Aravuga ngo reka ngo yandika ivyete kugira ngo ababaza abantu bishirukanya mu gihugu, bazi kubesha, bazi gufata ikinyoma bakacambika ukuri. Bebuza abo bantu n'ubu ko bahari. Hari abantu bafata ikinyoma bakacambika ukuri. Nukuri hamwe utokwisigura, hamwe bitokwa nk'abantu bama badenderejwe ni benshi. Hari abantu bagendana ibikomere vyo kudenderezwa, ariko umva mwene data, nubwo bo kudendereza ugapfungwa, nubwo bo kudendereza ukicwa, atakibi kikwagira, haleluya, mu bwami bw'ijuru bazokwakirana umunezero. Bazovuga ngo he, ngo aratsinze, haranesheje, harabatabarutse, abamarayika bazogusanganira, ntihagire ikigukura kugakiza. Inshirukanya zibaho, ngo barisonzesha abo bantu kugira ngo babeshe gusa,
mwiki gihe hari abantu bisonzesha kugira ngo basengere umuntu, kugira ngo sinovuga ko baba ariko barasenga, sinzi kuko nta mana yumva amasengesho nkayo, ntiyumva, ariko baba ariko bakora nk'ivyo bano bantu ba Yezebeli bakoze, bakisonzesha bakagenda imisozi n'iyindi bagiye bikoreye abandi bantu, bagenda babasabira nabi. Abo bantu mwa kino gihe barahari, uhoraho abababarire kandi abahumura amaso, bamenye ico gukora, bareke kuba intumwa za Yezebeli. Hari intumwa za Yezebeli zihari, kandi izo ntumwa za Yezebeli ziri mu bavugabutumwa, izo ntumwa za Yezebeli ziri mu basenzi, izo ntumwa za Yezebeli ziri mu baririmbyi, izo ntumwa za Yezebeli ziri mu bakristo. Bagata umwanya, fata umwanya wisengera, fata umwanya ugwana n'icaha, ureke gufata umwanya w'ivyo. Hari abantu bariko barazimira, nagomba ndakubwire wa muntu we uri kurazimira, nagomba ndakubwire wa muntu ugaruke. Haleluya. Ariko Naboti yemera gupfa, ntiyigeze avuga ngo ko muje kunyagiriza, reka basubwira uzabundi aruhebye, ariko yemera gupfa. Uragomba gupfira agakiza, kandi Yesu yaravuze ngo mva nimugatinya bica umubiri, ariko muze mutinye ushobora kwica umubiri yarangiza akanawohereza no muri Gehenomu. Uwo ni wo gutinya gusa, ibisigaye umira ku gakiza. Yaraye amajambo y'Imana. Haleluya. Uriko witwara gute? Ico wahawe ukirinze gute? Nta kuntu wo kwigira kuri no mugabo w'intwari atakintu na kimwe cyamukuye ku gakiza. Paulo navuga ngo mbega niki, Petero ngo niki cyo kumura ku rukundo rwa Kristo, ngo mbega n'inzara, mbega no kugambanirwa, mbega no gusonza, mbega no gupfisha, ni giki cyo gukura ku rukundo rwa Kristo. Naboti ati ni giki cyo nkura ku ruzabibu rwa basogokuruza. Nuko ari umwami aje kurunsaba? Ntibishoboka. Ari ugupfa mfe, ariko mpfira ibanga. Ndagomba ndakubwira ari ugupfupfe, ariko upfira ibanga. Agakiza ukumireko. Haleluya. Kuko iherezo ry'abanyabyaha ni ribi. Gehenomu irahari mwene data, ariko iherezo ry'umugororotsi ni ryiza. Abo kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi, twongeye gushima ku bwano majambo, wongeye kutwigishiriza yuko agakiza waduhaye, agakiza watugabiye ku buntu ko tutokanjanjwako, ariko atakintu na kimwe cyo kadukurako. Rero nsengeye buri muntu wese ngo umuhe izo mbaraga n'inkomezi, kuko izo nkomezi tuzironka mu gihe turonse mpwemu yera. Dusuke ko mpwemu yera kuko n'ubu bushobozi uwo yatumye intumwa zikwemangira. Petero yera kwihakanye igihe kimwe kuko yaragifise intege nke muri we, ariko inkomezi za mpwemu yera zimaze kumuza ko yarakwemangiye kugira ngo nubwo agera nawe nyene bakamwica bambwe, arabambwa nawe arapfurufurubi, ariko aguma kwemangira. Reka rero natwe inkomezi za mpwemu yera zo muri twebwe kugira ngo dukomeze kukwemangira mwa runo rugendo rw'agakiza turimwo. Urakoze Kristo, komeza kwacu mu izina rya Yesu, amen.